Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba FPA nongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 27 Ruheshi umwaka wa 2021. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata cy'umutekano abantu bataramenyekana igitigiri baraye baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho, abandi batari bake barahakomerekera. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Mu gisata cy'intwari bereye abakozi b'ishirahamwe rihingura isukari Sosimo baridogera iryo shirahamwe ko batakironswa udushiruka bute bahora bahabwa uko umwaka uheze. Mu gisata c'imibano naho gutwaza igitugu kwa musanteri wa komine Bukemba ni mu ntara ya Rutana mu kwidugiriza ibiciro by'ikinyobwa Musel mu bunywero bwiwe byahaye inguvu abanyagihugu bo muri iyo komine nabo kwidugiriza ibiciro uko bashatse. Aya n'ayandi ni mukanya nongeye kubaha ikaze. Aya makuru reka tuyahere mu gisata cy'umutekano. Abantu barenga 10 nibo bamenyekanye ko baraye bishwe barashwe, imiduga iraturirwa kwibarabara RN1 ku ruhande ruri hagati y'intara ya Muramvya na Gitega. Abo bantu baguye mu mutego w'umugwi witwaje ibigwanisho utarashobora kumenyekana. Idonido na Onesime Dushimagize. Uwo mutego wakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye ku mutumba Munamira kwibara ry'Igitega ry'Umuramvya rigeze muri komine Rutegama. Ayo makuru atangwa n'abegereye habereye ico gitero avuga ko uwo mugwi waciye utangura kurasa imodoka zose zirengana zibiri muri zo ziraturirwa. Mu byononekaye kandi ayo makuru amenyesha ko abantu barenga 10 aribo bahasize ubuzima, batatu muri bo bajana mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu Kibimba, babiri nabo bajana mu buruhukiro bwo mu bitaro by'Umuramvya. Uretse abapfuye hari n'abagera kuri 10 nyene bakomeretse, bakaba bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye nko mu Kibimba, Muramvya hamwe n'ibitaro bya Kibuye. Abantu babiri nibo bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko tuvyiganirwa n'abegereye ahabereye ico gitero. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'umutekano babicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter baremeza ayo makuru bakavuga ko uwo mutego wabaye igihe cy'isaha 2 z'ijoro, ariko akaba ata byinshi bashikirije ku byo byahononekariye. Uwo mutego warawutezwe kuri iryo barabara ukaba wawugira kabiri mu kiringo c'amezi 3, aho hari haherutse kubera uwundi mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho ku wa 10 Rusaba umwaka wa 2021, abantu 8 barapfa abandi benshi barakomereka. Mu gihe umutekano bandanya guhungabana mu gihugu, abanyagihugu bavuga ko batumva ukuntu bagiye kubandanya babaho, narijya abajeje umutekano bavuga ko amatohoza bandanya ariko bakabona ubwicanyi budahagarara. Hano bafatira kubiherutse kubera mu ntara za Mwaro, Muramvya na Bujumbura mu mezi anarenganye. Ni mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye aherutse kuvuga ko amatohoza ku bakoze ivyo bitero asa n'ayaheze, ko mbere mu bafashwe hagwiriyemo abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Hari mu kiganiro giherutse gutunganywa n'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta kuwa 25 Ruheshi. Amatohoza y'igipolisi asa n'ayarangiye kuko harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka, harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4. Hanyuma kuri iki gitero cabereye i Muramvya harafashwe abantu 12, harimo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuhuko k'abakukuruke umupolisi umwe. Hanyuma kuri iki gitero cabereye i Bujumbura cy'ibisasu ntezwantoki harafashwe abantu bashika kuri 3. Abanyagihugu basaba ko umukuru w'igihugu yogisha avuze ku ihungabanya ry'umutekano ribandanye kwibonekeza mu gihugu. Onesime Dushimagize arakenuye. Tubandanyiza no makuru mu gisata ca politike. Amajambo Varisito Ndayishimiye yashikirije avuga ko agiye kunagura ubwigenge bwo kumenyesha amakuru yabaye ayo guhuma amaso amakungu. Amatohoza yashizwe ahabona n'ishirahamwe IDHB yerekana ko muri uyu mwaka Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi wagumye unigigwa mu menshi, kandi abamenyesha amakuru babandanya batega ubwoba.
Dani Claire iratwumva. Umugambi wo kuryoshya abamenyeshamakuru watangujwe na Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi kwa Nzero mu 2021 wari ugamije gusiga inkore mu maso abarundi n'amakungu. Ku bw'icegeranyo c'ishirahamwe IBHB cyo kuri uyu wa gatatu, abamenyeshamakuru bemeje ko mu by'ukuri atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu Burundi, naho abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu barekuwe ku igenekerezo rya 24 Kigarama mu 2020 ku kigongo c'umukuru w'igihugu, ngo ibimenyetso vya mbere vyerekana yuko Evariste Ndayishimiye ashaka guhindura uko leta ifata abamenyeshamakuru vyabaye imfagusa, igihe abamenyeshamakuru ndwi bahungiye mu mahanga baciga urubanza rwo guherayo bataburanye ku igenekerezo rya 2 Ruhuhuma nk'uko ico cegeranyo kibivuga. Kubona rero iyo ngingo yashizwe ahabona inyuma y'amezi ndwi ifashwe, ngo byatumye imigenderanire hagati y'umukuru w'igihugu n'ibimenyeshamakuru itosekara. Ico cegeranyo kivuga rero ko abamenyeshamakuru batari bake hamwe n'abakurikiranira hafi ibibazo by'u Burundi babonye ko iyo ngingo ivuguruza ivy'umukuru w'igihugu yari yemeye, kandi ko leta yiwe itabona kumwe ibintu. Ikindi abamenyeshamakuru bavuga nuko ivyo Evariste Ndayishimiye yari yemanze ko ashigikiye kugwaho y'ibihano byari byafatiwe ibinyamakuru bimwe bimwe, ingingo yagiye mu ngiro ari imwe gusa yo gusubira kwemerera ko iradiyo Bonesha FM isubira gukora muri Ruhuhuma mu 2021. Abamenyeshamakuru bavuga ko ubwigenge bw'iryo radiyo budashemeye, naho kandi umukuru w'igihugu yari yavuze ko aje guhindura ibijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ishirahamwe rijejwe gukinga agateka kazina muntu IDHB rivuga ko Evariste Ndayishimiye atigeze yemera amabi ateye ubwoba yakorewe abamenyeshamakuru mu 2015 n'inkuru mbi byagize mu nyuma. Kubw'iryo shirahamwe ngo ubutungane ntibwigeze bugira icyo bukora kwihonyanga ryakorewe abamenyeshamakuru, harimwo induruzwa y'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana muri Mukakaro 2016, igandagurwa y'uwahora afata amasanamu ku mbonesha kure y'igihugu Christophe Nkezabahizi hamwe n'umuryango wiwe, canke kuborezwa igufa ryakozwe n'abakozi b'iperereza muri Nyandagaro 2015 kuri Esdras Ndikumana yakorera iradiyo y'abafaransa RFI n'ikigo France Presse mu Burundi. Icegeranyo ciswe Ndayishimiye inyuma y'umwaka kiratera ibyatsi kandi ingendo ya leta y'u Burundi yagumye ihama ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro, arivyo iradiyo RPA, iradiyo Inzamba hamwe na televiziyo Renaissance. IDHB ivuga kandi ko kubona abamenyeshamakuru bo mu Burundi bonyene basigaye batinya gushikiriza amakuru biteye ubwoba kurusha uko leta yobahora ivyo bashikiriza, kuko abankako abamenyeshamakuru nka bose bo mu Burundi ntibubahuka gushikiriza amakuru y'inkoramutima ajanye n'ivya politiki canke ngo bavuge inkuru zishobora kubabaza leta. Nk'uko benshi muri bo babivuga, ngo umugwi w'igihugu ujejwe kugenzura itangwa ry'amakuru ntusiba gutuma ko abarongoye inganda z'ibinyamakuru babihanikiriza kandi babatera ubwoba bavuga ko amakuru batanga yerekana ko bafite aho bahagaze, ko badakunda igihugu canke ko ayo makuru aburizamwo utwigoro tw'umukuru w'igihugu. Aha IDHB yatanga akarorero ku kinyamakuru kimwe itashimye kudoma ko urutoki umugwi sense hamwe n'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu bateye ubwoba mu ntango z'umwaka w'2021 ko bazocugara. Uko biri kose ishirahamwe IDHB rivuga ko bigoye gutahura ko Uburundi bwigeze kugira ibinyamakuru vya mbere mu karere bikorana ubukerebutsi, ubwira no kudatinya. Ibinyamakuru byari bifise abamenyeshamakuru badasiba kugira amatohoza yimbitse kwihonyanga ry'agateka kazina muntu no kunyonyeza amatungo y'igihugu bikorwa n'ubutegetsi. Dani Claire iratwumva, tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma, batumirira amate tubandanyirize mu gisata c'intwari bereye.
Imyidogo ni myinshi mu bakozi b'ihinguriro ry'isukari Sosumo mu ntara ya Rutana. Imvo nuturusho n'udushiruka bute abakozi baronka umwaka uheze bita anal mu rurimi rw'igifaransa twahagaritswe. Abo bakozi bavuga ko n'ingingo ya sentare itigeze ishigwa mu ngiro. N'inkuru ya Elvis niyo mwungere. Bamwe mu bakozi ba Sosumo bamenyesha ko icuka kibi cyatanguye kwibonekeza muri iryo hinguriro kuva mu kwezi kwa mbere 2016 igihe leta yakuraho uturusho n'udushiruka bute abakozi baronka umwaka uheze bitantare mu gifaransa. Abo bakozi baratangazwa n'ingene Sosumo yaciye bashira mu gitigiri cy'abakozi ba leta kandi bo basanzwe bahembwa ari uko bakoze. Umwe muri bo arabisigura. Aho leta ihagarikiye kujya amapime y'abakozi baronka y'amanare rero abakozi ba Sosumo abashitse mu gitigiri cy'abakozi ba leta abakozi ba Sosumo bahembwa amahera iyo bakoze kuko bije bakoresha nk'ibije bifatwa na leta ibije iva mu mahera nyene baba binjije bonyene umwimbo batandaje. Abo bakozi ba Sosumo babikishije muri sendika y'abakozi baritwaye muri sentare y'akazi kugira batunganirize batako baratsinda urubanza. Abo bakozi barataka batakamba basaba umukuru w'igihugu ko yobafasha kugira urubanza rwabo rushigwe mu ngiro. Icyo dusaba leta nuko nyakubahwa perezida yodufasha urubanza rwacu kaja mu ngiro ko twararutsinze yego bakadusubiza ibyacu badutwaye kuko ntibyari bireka ko baduhagarikira amavantaje amanare amaprime byose byari kuguma ari normal. Ihinguriro ry'isukari Sosumo ryavutse ku igenekerezo rya 13 mu Kakaro 1982. Uyu munsi iryo hinguriro rikaba rikoresha abakozi barenga 600 bafise amasezerano y'akazi kontra n'abandi barenga 3000 bahembwa ari uko bakoze ku munsi canke mu gihe cy'isekeza cy'ibikaju. Elvis niyo mwungere tugukengurukire tukiri mu ico gisata nyene c'intwari bereye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buranegura ingene ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi ritegura kwirukana bamwe mu bakozi bidaciye mu mategeko. Byashikirijwe na Marie Rosette Nizigiyimana avugira ubwo bushikiranganji mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye baremesheje ku munsi wa gatanu uheze. Yizeza abo bakozi ba Brarudi ko ubushikiranganji avugira bugiye gukurikiranira hafi ico kibazo. Tumukurikire. Ku kibazo cya gatatu kijanye n'abakozi bakorera muri Brarudi ariko barirukanwa bidaciye mu mategeko. Mbere umumenyeshamakuru yavuze ko abakozi bashika 23 nivyo ubushikiranganji bwaramenyeshejwe yuko hariho abakozi bariko barirukanwa bidaciye mu mategeko n'iryo shirahamwe Brarudi, ariko iki giharuro ntacyo twari bwamenye mugabo turabizi yuko iryo shirahamwe ririko ririgenza ukutariko ku bakozi bamwe mu kuza irabirukana bidaciye mu mategeko, kandi ubushikiranganji bwarahimirije cyane ubugenzuzi bw'abakozi n'akazi kugira ngo bukurikiranire hafi ico kibazo. Mbere twaranabandikiye kugira ngo bahagarike iyo ngendo. Ubu rero icyo tugiye gukora tugiye gusaba iyo liste y'abo bakozi bose birukanwe kugira ngo twige idosiye imwe yose, kuko hari n'ubwo usanga ushobora kuba yirukanwe kubera amakosa. Rero twige idosiye imwe yose kugira ngo cyo dushikirize ico ubushikiranganji buzoba bwavuze kuri dosiye y'umukozi wese azoba yirukanwe n'iryo shirahamwe Brarudi. Tukiri muri ico gisata nyene c'intwari bereye ukutubahiriza ibiciro vy'imiduga yategerezwa kugurishwa hamwe n'uburyo bwo kwiyunguruza bwategerezwa guhabwa abakozi ba leta biri mu vyahungabanije umugambi wiswe Charwa Zero mu gifaransa. Itegeko rigenga uwo mugambi wo kugabanya imiduga ya leta rikaba ririho kuva mu mwaka w'2013. Iyi nkuru tuyibaze Eloge Kwizera. Bimwe mu byatumye itegeko ryo mu 2013 ryo kugabanya imiduga ya leta ritaja mu ngiro harimo ukutubahiriza no kudakurikirana ishyirwa mu ngiro rya zimwe mu ngingo zari zirigize. Aha harimo ibyo guha abakozi amafaranga y'ibitoro, ugusanura iyindi miduga bazoba bariko barakoresha n'ibindi byose byotuma umukozi yiyunguruza atantambamye, ibyo bita indemnité kilometrique. Ubushikiranganji butari buke wasanga butarenza imiduga ine gusa.
ibyo nabyo bikaba byaciye bituma abakozi bo muri ubwo bushikiranganji bakenera uburyo bwinshi mu byo kwiyunguruza, ibyatumye uburyo leta yategekanya kugabanya ahubwo buduga kurusha uko byahora. Ikindi cyatumye iryo tegeko ridashika kwihangiro ni imiduga ya leta yagurishijwe ukutariko, mu gihe itegeko ryavuga ko abakozi ba leta bavyifuza ico gihe bashobora guhabwa imwe muri iyo miduga leta itari gikoresha bakariya 50% by'agaciro k'imodoka. Ibyo siko byagenze. Aha ikigo ideke kiraba iby'ubutunzi n'iterambere mu Burundi kikavuga ko bitumvikana ingene nk'imodoka y'agaciro k'imiliyoni 150 yagurishijwe imiliyoni 20. Ibyo ariko ntibibuze abayiguze guca bayigurisha umurengera ku nyungu zabo bwite. Ibyo rero bikaba atakindi byazanye atari ugusubiza hasi akarusho itegeko rya Sharuwa zero yari rizanye. Iruhande y'ibyo, mu gihe nabo bakozi bari bahawe iyo miduga bategerezwa kuyiriha make make ku mishahara yabo, ibyo siko byagenze nk'uko tubisanga mu kinyamakuru Burundi Eco. Kandundura muri iryo tegeko ni uruhara rw'abarishizeho batigeze barikurikirana kugira barabe ko ingingo zaryo zose ziriko zirakurikizwa, ibyatumye umwe wese yikorera ibyo ashaka mu bijanye no kugabanya iyo miduga ya leta mu bushikiranganji butandukanye. Mu nyuma yaho n'ishyirahamwe Oricom rikaba ryarasabye mu mwaka w'ibihumbi 2014 ko ibijanye n'icyo tegeko byo kwigwa bushasha, kuko aho kugabanya uburyo leta yakoresha ahubwo yaje kubuduza. Mu nyuma umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ukurikirana iby'iryo tegeko ukaba wavuye usaba ubushikiranganji bufite mu minwe ibijanye n'iryo tegeko ko bwobanza kurihagarika kugira risubire ryigwe neza. Tubandanyiriza n'amakuru mu gisata c'imibano. Umusaneri wa komine Bukemba intara ya Rutana aridogegwa n'abanyagihugu bo muri zone Gihofi ko yitwaza igihagararo mu kuduza ibiciro vy'ikinyobwa ca Amstel uko avyishakiye ku bunywero bwiwe. Abandi badandaza bato bato nabo bakaba baciye baduza ibiciro. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Ku bunywero bwa Cercle buri aho bita muri site ya zone Gihofi bukoswe na musitanteri wa komine Bukemba Françoise Twagirayezu, icupa rya Amstel ndende rigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,200 n'ibihumbi 2,300, mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga 1,900. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Gihofi bakaba bavuga ko badatahura iduzwa ry'ibyo biciro, mu gihe depo y'ibinyobwa by'ishiramwe Brarudi iri nko ku metero imwe gusa y'ahari ubwo bunywero. Kubera ivyo rero abadandaza bato bato bo mu micungararo yaho hegereye ubwo bunywero nabo nyene baciye bisunga urongoye komine Bukemba mu kuduza ibiciro. Atanguye kutangariza kuva mu mpera z'umwaka w'2020 n'ibiciro bitari vyatungeza Brarudi. Musanteri wa komine Bukemba Françoise Twagirayezu niwe yagurisha 2,000, abandi bakagurisha 1,800. Aho Brarudi itubwirije ibiciro bayaduza kuri 2,300. Tukaba tuzi yuko igiciro ca leta kigura 1,900. Idepo iri ku metero imwe. Hama abanyagihugu bakajya badandaza rubare bayabaye guca batuza nabo nyene kugera yatungije kumva imbarutso y'izimba ry'ibiciro bibaha yabaye musitanteri. Muri kino gihe rero abo badandaza bato bato ngo ntibatinya no kugurisha icupa rimwe rya Amstel ku mafaranga 2,500. Abakunzi b'ico kinyobwa bagasaba buramatari w'intara ya Rutana gukora ibishoboka byose kugira ibiciro byashinzwe na leta byubahirizwe. Abandi badandaza bato bato gusa 2,500 wigeze ubona akagurisha 2,300. Agiheza gusanire umuntu wo mu ntwaro agurishije menshi n'abandi bose bakurikira. Rero tukagomba guhamagarira urwego rw'Ikovesi Rutana ko yoraba akubahiriza ibiciro n'umusanire byaramunaniye. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Françoise Twagirayezu arongoye komine Bukemba, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba, nayo Olivier Nibitanga buramatari w'intara ya Rutana akaba yaduciriye ku murongo wa telefone tukimara kumwidondora. Emmanuel Niyungeko tugukengurukire. Ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi muri iyi minsi ngo ririko ritegwa n'inyota nyinshi abantu bafise muri bino bihe turiko turegereza ici. Bivugwa na Ntibarutaye Gloriose avugira ubushikiranganji bw'ubudandaji
gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Ivyo akaba yabivugiye mu kiganiro abavugizi n'ubushikiranganje butandukanye bagiranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ku munsi wa gatanu. Tumukurikire. Murazi yuko ihinguriro Braludi rihingura ibinyobwa bikwiye mugabo muri iyi minsi kubera ababikenera ari benshi yo hegereye ici birabura kandi akanyota ntikaba ari gake kuri bamwe bamwe. Nico gituma Braludi nayo ifite umugambi wo kwagura ihinguriro kugira ngo umwimbu ukwire abene gihugu. Biravugirwa mu n'amatama ko bishobora kuba bijabuka igihugu aribwo bukene bwavyo vyo bivako. Mbega muri bwabe ivyo kujabuka mu gihugu byisaciye mu muco hoba byarabaye botumenyesha kugira ngo ababikora bafatirwe ibihano. Ugusambura inyubakwa zubatswe hadakurikije amategeko ku nkengera z'amabarabara n'ingingo nziza ituma ibisagara bigira ishusho nziza, bivugwa n'umwe mu bakurikirana ibikorwa byo gutunganya ibisagara. Nestor Niyungeko asaba ariko ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro atakuraba nkunzi, umunyagihugu arenganijwe nawe akarenganurwa. Tumukurikire. Ivyo zuko abanyagihugu bashobora kuba barubatse badakurikije amategeko, mu bisanzwe udakurikije amategeko hagera igihe wihanirwa, utabihanirwa unyene arashobora kugera igihe ubona ingaruka mbi zavyo. Rero nimba barubatse badakurikije ivyo twita imambo amaborne, bakarengera bakaja kubaka mu kibanza ca leta kigenewe amabarabara, kigenewe aho bashira umwanya w'amazi, amatara n'amatelefone n'ibindi bintu bikenewe amakanivo, aho niba bariko barabomora kugira barondere ikibanza ca leta nta kosa ifise kuko ikosa ryakozwe n'umunyagihugu. Gusa ico uvuze ngo hariho ariko barasimba inzu zimwe kubera zari z'abategetsi canke abandi bantu bafise ihagararo cyo hejuru, ibyo ni kosa. Ingingo yerekeye abantu bose, umuto n'umukuru, ufise amafaranga n'utafise, kugira ngo abo bato badafise amafaranga babone ko batariko barahohoterwa n'iyo ngingo. Iyo ngingo rero kubwanje nibaza yuko ari ingingo ikenewe. Igisagara gitegerezwa gutunganywa neza, tukagira umuji umeze neza. Rero n'ahandi birakogwa bakeneye igisagara gikeneye gukora inyigo nshasha yo gukora amabarabara yo gutunganya amazu neza kugira ngo umuji use neza. Ivyo birashika uwo bahohoteye bakamutwara ikibanza ciwe yahawe na leta atari cyo yihaye, uwo bategereza kumuha amafaranga bakamuha ico bita umuzibukiro mbere yuko bahakorera ikintu cyari cyo cyose. Ariko nk'umuntu yarengeye borone ziwe yari yahawe na leta akaza kubaka mu kibanza ca leta, oje ku ruhande rwanje nta ruvugira afise, ntiyemere leta ikora ibikorwa mu kibanza ca leta. Ariko ikibanza c'ico mu nyagihugu afise yahawe na leta, aho nta kibazo kabisa, ni bamuhe umuzibukiro hanyuma bahakorere leta yakorera ivyo ishaka. Ariko ubutungane bukore kuri bose, haba abatunzi n'abakene, haba abategetsi n'abantu bato nyene bose, ingingo ibakore ko kimwe, hasomwe itegeko hareke gusomwa igihagararo c'umuntu. Ibarabara bitiriye umuhisi Adolphe Nshimirimana riva ku ihuriro ry'amabarabara bitiriye ishirahamwe ONU rigashika mu Kinama no mu Buterere rirabangamiye abarikoresha kuko risigaye ryuzuyemwo ibinogo. Abarikoresha kenshi bemeza ko hakunda kuba amasanganya y'imodoka ziba ziriko zirazibukira ivyo binogo. Eloge Divin Remesha. Iryo barabara ribangamiye abakunda kurikoresha riva hagati mu gisagara ca Bujumbura rigana mu makartier ya Mutakura, Buterere na Kinama. Aho ryononekaye ari naho habangamiwe ni guhera haruguru y'isoko ya Kotebu kuri rond point bitiriye ishirahamwe ONU gushika mu mazone ya Kinama na Buterere. Abakunda kurikoresha bavuga ko batakaza umwanya munini cyane bagenda barakwepa ibinogo vyimburutse ku bwinshi muri ryo, ku buryo hari naho ataho kwibaza ko higeze kubikaburimbo. Iruhande yuko gucererwa mu kazi, abo bahaca kenshi bavuga ko hasigaye hakunda kubera n'amasanganya kuko umwe wese aba ariko aragerageza gukwepera ivyo binogo.
ahantu namwe horoshe kabisa urashobora gusanga ahantu haha imbere y'ikamyo Ngagara niho hameze nk'ahantu hasigaye kaburimbo naho nyene usanga harimo muri espace ya 2 metres ubwiye metero 2 ko mu kirogo ugasubirwa kaka n'imiduga yamara hahunganiye kubera nyine bakwiye ku binogo usanga umuntu ari kutamenya kuri kilometero y'uwundi kandi si ukuvuga ngo mu ruhande runuru ni byose jisi wumva uvuye aho kuri koteri ukagenda ukagenda usaye ukagura ugeze mu kinama ibarabara ryose ryarapfuye. Abakunda kwiyunguruza bakoresha imiduga ya taxi bavuga ko bisigaye bibagora kuronka uwemera kubajana kubera ko batinyira imodoka zabo, uwutimvye akemera kuhaca nawe yaka amafaranga y'umurengera kumvo z'uko ahatakariza umwanya munini. Hari n'abataximene ubunye birimo muri bwire umubwizi tuje Mutakura canke mu Cibitoke yo hepfo adashobora gukwemerera canke agaca guca amahera arenze kubera nabo bibagora kubicamwo. Hari n'uhaca atabizi urumva atari bwarice n'iryo barabara murinda mushika amahera y'idoga kabisa wemera ko ari nyasimazi. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko n'ibikorwa vyo gupfupfahaza bahora bakora mu bikorwa rusangi bitagishoboka kuko ryamaze gusinzikara, basaba leta gukora ibishoboka ngo iryo barabara risanugwe kuko ribakenesheje cyane. Mu rugamba rwa RPA twarondeye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy kugira twumve ico abivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka. Ni no kuri iyi nkuru ya LHD Veremesha duciye dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 27 ruheshi umwaka w'2021 ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Marie Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.